birababaje cyane ntibyumvikana mu gihe mu gihugu c'u Burundi twaganiriye ingene iki gihugu cotwagwa ku neza y'abarundi bose, twaganiriye ingene ata ntambara zosubira muri iki gihugu, ata mutekano muke wosubira muri iki gihugu, ata gukoresha inguvu vyosubira muri iki gihugu, kubyo umuntu aba ariko arasaba vyose. Ivyo bintu byose usaba, bwaba ubutegetsi, vyaba ivyicaro, yaba marongo, kirazira kikaziririzwa gusubira guca mu nzira y'intambara ngo uriko urarondera ivyo usaba. Aho ni ku rwego rw'abatera, ku rwego naho rw'abari mu gihugu bashobora kuba bibaza bati turiko dukingira amarongo, amatungo dufise. Kirazira kikaziririzwa gukorera intambara mu banyagihugu. Abiyumvira ko ivyo vy'intambara bishobora kubazanira inyishu, bararondera ahandi bagwanira mugabo atari mu banyagihugu, na cane cane abanyagihugu ivyo bisabwa atakintu taruhara na rutoya babifisemwo. Haba mu masezerano y'Arusha, haba amasezerano yo guhagarika intambara, iyo nzira twarayihakanye. None abantu bayitugarukanamwo gute kandi bazi neza ko ari inzira izana amarira, amaganya n'agahinda, zizana umubabaro mu gihugu? Iyo nzira nta kindi kintu izana, nta neza nimwe izana ataramarira, amaganya, agahinda n'umubabaro mu gihugu n'abanyagihugu, nta kindi. Kuko iyo nzira y'ingwano ihitana abantu bagapfa, iyo nzira y'ingwano irasambura ivy'igihugu gitunze byose, amashuri agasamburwa, ibitaro bigasamburwa, amabarabara agasamburwa, imirima y'abantu igasamburwa, amamangazini y'abantu agasamburwa, ibintu byinshi, abantu bakankana, abantu bagashwiragira hirya no hino mu gihugu canke hanze y'igihugu bagahunga. None iyo nzira abo barayitugarukanamwo, boba bashaka iki? Boba bipfuza iki? None ivyo nivyo babipfuriza Abarundi, ko dusubira mu marira, dusubira mu maganya, dusubira mu mubabaro n'agahinda? Tubona ibintu biriko birononekara mu gihugu hirya no hino, ivyo duheje kudondagura. Ivyo nivyo baba batwipfuriza. Hamwe baba batwipfuriza ivyo byo bari ibintu bibabaje bigayitse, kandi kuko abanyagihugu ico bipfuza ubu, bipfuza kubaho neza, bipfuza gutwarwa neza, kwishira no kwizana. Umuntu agaserura irya gona atankomanzi, umuntu agashobora kwishira mu gihugu cyangwa yarutse kwishira no kwizana, akagenda hariya, akagaruka hariya, akaba hariya, akaba na hariya, akabaho yumva ko atekanye. Umuntu akarangura imirimo ajejwe, yaba umurimyi, yaba umworozi, yaba umuganga, yaba umupolisi, yaba umusirikare, yaba umucamanza, yaba umunyedini, yaba umunyamugambwe, akarangura amabanga ajejwe yumva ko atekanye, yubahirijwe muri ayo mabanga ariko ararangura, kuko niyo mabanga amubeshejeho. Abantu barakeneye ko mu mahoro n'umutekano, abantu barakeneye ko mu mwidegemyo, abantu barakeneye kubaho batunganirizwa. Ufise urubanza kumva ko rwaciwe neza, ubutsinzwe akavuga ati ndatsinzwe. Umuntu akeneye kuba avuga ati amatora aregereje, ejo nzoja mu matora, uzotsinda atsindire bose, uzotsinda no yemere ko yatsinzwe. Ivyo nivyo abantu bakeneye. Abantu bakeneye kubana neza mu budasa bwabo. Igihugu kirimwo abahutu, kirimwo abatutsi, kirimwo abatwa, kirimwo abaganwa, kirimwo abakize, kirimwo abadakize, kirimwo abarimyi, kirimwo aborozi b'abantu bose twadondagura, kirimwo abize n'abatize. Abantu bose bakeneye kubana neza mu budasa bwabo, muri iki gihugu kikababera umuvyeyi. Ivyo nivyo abantu bashaka, kandi bashaka ivyo vy'ingwano. Nico gituma tuboneye akaryo kugira ngo dusabe dushimitse leta y'u Burundi itanguza ibiganiro mu gihugu, ibiganiro bihuza Abarundi bose ku bisata byose by'igihugu. Si ibiganiro bijanye n'ibibanza abantu barimwo. Ivyo biganiro ntihagire umuntu azovyitaba bijanye n'abashaka kuja ku mushikiranganje, kuja ku buramatari, kuja ku musanire. Ivyo si ibiganiro umuntu azobisaba cyangwa birondere mu zindi nzira. Ibiganiro twipfuza sivyo, ni ibiganiro byubahiriza izo nkingi zine mbejeje gushikiriza, zotuma tantambara isubira kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, byotuma ibiganiro atabantu bosubira guhunga igihugu c'u Burundi, kuko igihugu gifise impunzi nkizo dufise ubu, kugira ngo izotekane bizogora. Ivyo biganiro vyotuma aba bakaboko babaye ndanze batuzwa. Ibiganiro vyotuma amafaranga y'agaciro twabuze aboneka, abantu bagashobora kurangura ibintu hanze. Hano harakenya ibintu byinshi, faranga ry'u Burundi riko rirata agaciro ku buryo butumvikana budasanzwe. Ivyo byose habaye ibiganiro nivyo byo kwihwezwa, bigatuma haba amahoro n'umutekano kuri bose mu gihugu, butungane kuri bose mu gihugu, amashuri agatera imbere, ibitaro bigatera imbere, abaganga, abarimu, abasirikare, abapolisi, abarimyi, aborozi, eka bo bose abikorera utwabo, bakumva yuko batekanye, bakumva yuko imirimo barimwo
yubashwe kandi yubahirijwe. Intambara rero zitegerezwa guhagarara, hashirwa imbere ibiganiro vyonyene nivyo bishobora kubaka igihugu, kuko niyo abantu bagwanye barubira gusubira kuja hamwe intambara ihagaze iheze bakaganira rero bivuyemwo ingene byoja mu ngiro, ariko ivyo bikaba igihugu catabagaye, abantu bapfuye, abantu bangaye, abantu bapfunzwe, tunga ry'igihugu ryasanzaye, ibimabi yose yashikiye igihugu n'abanyagihugu.